muri imyaka 20 tumaze dukora, twahereye umwaka wa mbere tugitangura muri mu 2004 twarihiye abanyeshuri bose biga ngaha Minerval, abanyeshuri 405, abanyeshuri 405 biga ngaha bose twarabarihiye Minerval. Ico gihe mu Burundi hose abanyeshuri biga muri primaire bakiriha Minerval. Je naravye ndi hariya muri Canada navuga nti nta mwana avuka mu Ruvumu azokwirukanwa mu ishuri kubera yabuze Minerval. Niko guca rero dushiraho fondation Accès Ecole Pierre Kirandage kugira ngo abana bose bo mu Ruvumu bige. Fondation Accès à l'École Pierre Kirandage yaratanze ku munsi wa kabiri itariki zine z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024 ibikoresho ku banyeshure b'amashure ane: Ecofo Muhwanya, Lycée Communal Ruvumu, Ecofo Ruvumu na Mugendo. Abanyeshure bangana 1160 umwe wese yahawe amakaye 5 hamwe n'amakaramu 4 nkuko twabimenyeshejwe n'userukira Fondation Accès à l'École Pierre Kirandage muri Canada asanzwe ari mu bashinze iyo fondation. Ego muhejeje kugendera hano mu Ruvumu kuri no shure y'intango ryo mu Ruvumu, mbega mwotubwira ikibagenza? Ikitugenza hanini twaje kuraba ibikorwa tumaze imyaka 20 dukora. Twatanguye muri 2004 no mwaka tugeze muri 2024. Twaje rero kugira ngo turabe ibikorwa twaranguye kuva ico gihe aho bigeze. Ego mu majambo twumvise musanzwe muserukira Fondation Accès à l'École Pierre Kirandage hanze, mbega mu byo mwoba mwarakoze nuko musanze hano hantu hameze muravyishimira? Cyane gose muri imyaka 20 tumaze dukora, twahereye umwaka wa mbere tugitangura muri mu 2004 twarihiye abanyeshuri bose biga ngaha Minerval, abanyeshuri 405, abanyeshuri 405 biga ngaha bose twarabarihiye Minerval. Ico gihe mu Burundi hose abanyeshuri biga muri primaire bakiriha Minerval. Je naravye ndi hariya muri Canada navuga nti nta mwana avuka mu Ruvumu azokwirukanwa mu ishuri kubera yabuze Minerval. Niko guca rero dushiraho fondation Accès Ecole Pierre Kirandage kugira ngo abana bose bo mu Ruvumu bige. Ego usanzwe uri mu Barundi babaye hanze mu makungu, mbega hari abarundi benshi bari hanze batariko barakora ibikorwa by'iterambere mu gihugu cabibarutse, nakaye kamo batera nk'umurundi wabatangura imbere ye? Ico nababwira nuko umuntu wese akora ivyo ashoboye, ivyo umuntu ashoboye arashobora kubikora, bazobikora muri nk'aba twazananye basi ivyo bariko barakora, abandi naho ubwo bashobora bafise ibindi vyiyumviro canke bakorera mu bindi bice ntazi, birashoboka. Ego hari imigambi myinshi twagendeye twabonye atari gufasha mu bikorwa vy'indero, twabonye indi migambi mukora nko mu gisata cyo kugwiza ibitungwa n'uburimyi, aho twabonye mwahanye abantu ibitungwa n'ahandi twabonye mwabahaye imirima yo kurima, mbega ivyo muraheza mukabikora gute mubifatanije n'ishuri? Ivyo byose birajana, urumva amashuri abana biga ngaha bakeneye kurya neza, gufungura neza kugira ngo bagire amagara meza hanyuma bige neza. Iyo mpamvu tuza turageragaza kuraba ibintu byose tubona byojana no gufasha abana bo muri kano karere ngo bige neza, uburyo bubonetse turabikora. Ego nimba atari banga imfashanyo mubahaye igizwe n'ibiki? Imfashanyo tubaha namaze kubivuga byose imfashanyo mubahaye no munsi murameje kwerekana ku mugaragaro ko mubahaye amakaye, mbe mwoshobora kutubwira ni gitigiri cy'amakaye angana gute canke byo wabiciye igiciro kingana gute? Abana biga ngaha mu Ruvumu bose umwana wese nkuko nabivuze kare, umwana wese azoronka amakaye 5 n'amakaramu 4. Hanyuma nongeye ko ndavuga yuko umwana azovuga ko yabuze ikaye azoza kora umwigisha Seti niyo ngabo tukamurongera ikindi nokongera ko nuko kubera tumaze imyaka 20 dukora, nashimye ko nozanana n'umugenzi wanje dufashanya hariya muri Canada. N'umuntu yadufashije cyane muri ishiramwe kurondera amafaranga yatumye dushira amatara kuri irishuri. Umushinga ntaye rero mu komera mashini we yatumye bishoboka. Mbega
Mbega muri kazoza Fondation Accès à l'école Pierre Kirandage yoba hari ibindi yoba itegekanya gukorera muri kino gihugu canke n'ubu hoba hari ibindi bikorwa muba muriko murakorera ahandi hantu hatandukanye atari kugeza ubu nta handi dukorera kuko ishirahamwe ryacu ritwemerera gukorera mu Ruvumu. Ico dukora nuko tugomba gukorana n'abanyeshuri bose bari ku musozi wa Ruvumu. Ufata abiga ngaha mu Ruvumu, hari abandi biga ngaha ku Wingwa, hari abandi bari Ngendo n'abandi bo mu Mpwanyu. Abo bose tuzobafasha. Haba abavyeyi b'abana bahawe iyo mfashanyo barashima bagasaba n'abandi bagira neza ko bobagarukirako. Amazina yanje nitwa Niyonkuru Rino, nkaba ndi umwe mu bagize komite y'abavyeyi hano kw'ishuri kandi nkaba ndaharereye. Ego Rino, hari ibikorwa Fondation Accès à l'école Pierre Kirandage isanzwe iriko irakorera ngaha nk'urongoye komite y'abavyeyi mu vyakira gute? Turashima neza cane, turashima gose. Nkuko mubibona twararose ikibanza ngaha, turubaka, twari tumaze kubaka ishuri harya haruguru, kubera yubakwa n'amaboko y'abavyeyi, urazi barasigana abantu uburyo ntibungana, iraguruka, twubaka izindi ngaha, haraza umuyaga nayo nyene iraguruka. Mugabo muri Fondation bamaze kubibona aca bagira ati aba bantu tubafate mu mugongo, n'ubuyobe biranagoye gusigura ngaha mu gice ca Bututsi ishuri imeze nk'uko uye vyoboneka nabi. Baca baradukorera ibintu vyatunezereye cane. Imwe yari hejeje kuguruka ngaha, baca batwubakira iriya iri hariya hepfo ni zibiri. Iya gatatu iyo mubona iyo yari imaze kugira umugaga munini cane, nyuma twari dufise ubwoba ko izonatugwira ku bana, turanavuga ati nta kuntu twofata bamwe basi bakiga mu gitondo abandi bakaza inyuma saa sita kugira ngo ntiduheba abana bacu, hanyuma barabe ikirasi kimwe baba barigiramwo abo bo ngaha hiza bo mu gitondo nabo baza umugoroba bige. Baca baraza wa mugaga barawukora, nababwiye ko baduhaye na ziya shuri. Aya mashuri yose uko mubabona nta nimwe yari ku mwango, nta nimwe yariko n'amadirisha. Baraza baradushirira ko amadirisha meza. Mbere ishuri riri ngaha haruguru twari twarondeye uburyo dushirako bene ya myanga itagira ko ibiyo, baravuga batoya umunyeshuri yiga ngaha aho bari mu mwijima ntihabona, baradushirako amadirisha y'ibiyo n'imyango. Nibyo mubona harya y'ibintayi iri ku mufundi twarayikoze mugo kubera twabuza gasima kiracomoka. Ego mbe nk'urongoye komite y'abavyeyi musabika abandi bagira neza batandukanye na Fondation Accès à l'école Pierre Kirandage canke musabiki leta? Muri rusangi twasaba abandi bagira neza, nukuri bodufasha bakadushirako ibibura. Murabona nk'izi shuri nta matrotware zifise, murabona imishinge iracaboneka, isima ntayo kuko iyo muri Fondation baduhaye yaheze, twayikoresheje ku birasi bibiri. Twabasaba kandi ko abize ishuri no mu kuguruka ntizigira amapandarite, ko dutera ibintu vy'imbaho, hanyuma bagakora nko ku Fondation iriko irakora. Ukuri turashima na leta bokoresha uburyo ishobora, nukuri turayishimira cyane, turayikenguka yaduhaye ibirasi bitatu hajyaye, yosubira ikatwongera ku bindi birasi bingahe, kuko turafise ikibazo. Hariho abana biga barenganye wa gatandatu kw'ishuri garukira mu wa gatandatu, bagiye kurondera windwi hariya muri fondamentale hakurya hariho uruzi ngaha, imvura iguye ari nyinshi baca basaba indaro hariya ntibaba bagitashe. Bodufasha bakadushira ku bindi birase, gutyo ishuri kavansa igashika no kuri humanite bakoze neza cyane. Ego hari imfashanyo babazaniye igizwe n'amakaye ku banyeshure bose biga kuri ano mashure, mbe yoyo mwayakiye gute? Turayishima cyane, nkuko mubizi abantu uburyo ntibungana. Hari umuntu usanga ari umwana w'umukene, hari usanga iwabo uburyo bwisumbuye, hari n'usanga bwisumbuye kungaha nabo muri amashuri atandatu. Hariho nk'umuvyeyi usanga hafitiye abana bane, kaye zarazimvye, kugira uronke amakaye atosheje abana bane utagira nk'agatungwa muhira canke ugafise ubanza kukagurisha. Nukuri turakoma amashi, turakenguruka cane, Imana ibahezagire. Dusabe nabo bandi bagira neza ko nabo nyene botwibuka nabo nyene, nkumbure bakagema ko nk'agakaramu nabo baba bakoze n'ukuri. Murakoze cyane.
ego ndabashimiye cyane. Seti Niyongabo asanzwe arongoye imbere y'amategeko iyo fondation aratubwira vyinshi mu bijanye n'iyo mfashanyo. Nga turi ni ku musozi wa Ruvumu gaho agacibiri kitwa Wanya, hariho école fondamentale ayo twita ishuri shingiro. Icyo turiko turakora ngaha rero, aya n'amashuri yaramaze imyaka myinshi yarubatswe bivuye ku nguvu z'abanyagihugu, hanyuma birashika umuyaga uraza urayasambura. Hareze imyaka rero itari mike, abana amadirisha atugaye, bahura n'imbeho, bahura n'umuyaga, hama rero bashobora twitura basaba yuko tubafasha kugira ngo bashobore kurogwa nyine abana babo tubakingira imbeho n'imvura kugira ngo bishobore kugenda neza. Naho twaciye tubasaba yuko bo twereke ivyo bakeneye tubafashamo, bashaka twereka amashuri tuyatunganya. Ubu turiko turasanura inzira aho birasi maze kuja musinga hose byari byaragurutse, twarabisubiyemo turavyubaka. Ninaco cagiye mu munsi tuza hano kugira ngo tuje kurabaho ibikorwa bigeze, ko ibikorwa ariko barakora byo gushiga isima mu ishuri, twaramaze gushira y'intebe, ibirasi biruzuye intebe kandi nta abana bari bafise bicara ku mabuye no kuduti, ariko burira abana barashima ko bameze neza, ubona ko amadirisha ari kukirore yasigaye kudukorwa kurangiza. Ego aho twaciye mu Ruvumu hariya twabonye ko mwatanze amakaye, mbega n'abana bo ngaha bazoshikirwa nabo ku makaye mwatanze hariya hako? Neza cyane, abana bo ngaha nabo nyene bazoronka amakaye mu bandi bana, umwana umwe wese azoronka amakaye 5 n'ikaramu 4. Yego abana bose nta muzi ubu. Twabonye abasanzwe babafasha naho batashoboye gushika ngaha, mbega nibo babandanya babafasha no muri ibi bikorwa muri ko murakorera ngaha? Yego cyane, nibo nyene bajya babafasha batera uburyo, ni nabo badufashije kugira ngo dushobore gufasha muri ubu buryo. Uburyo nibo babutanga, niko nibo nyine bazoshikira abanyabakora nkuko mwavyumvise mu biganiro babahaye hajya, biyemeje yuko bagiye kubandanya batanga uburyo bwabo kugira ngo igikorwa cyo guteza imbere indero gitereke kije imbere. Ego tubashimire cyane. Murakoze nawe. Bo bibutsa ko Fondation Accès à l'École Pierre Kirandage imaze gukora ibikorwa vyinshi muri Ruvumu nkuko tubibwirwa n'abavyeyi baho, ndetse bikanemezwa n'abarongoye inzego ku mutumba. Kwizina nitwa Ntiranyibagira François, nkaba ari jewe ndongoye mu mutumba wacu muzo wa Ruvumu. Mbega ibi bikorwa rino fondation iriko irakorera ngaha nk'abarongoye umutumba muvyakira gute? Twebwe ibi bikorwa Accès Fondation Pierre Kirandage iriko irakora ku mutumba tuvyakira neza, kuko baradufashije ibitari bikenya, uhereye kuva mu Gishiha barakoze ibitari bike bijanye n'amashure, cyane cyane badufashije mu nyubako, barafashije mu bijanye n'ibitabo, barafashije mu bijanye n'imashini zo gukorerako, eka n'ibindi bikorwa bagiye bakora. Na hano ku Muhwanya barahakoreye ibitari bike, ko barafashije amashuri yari yagurutse, hanyuma yabaye nabi batagira abanyeshuri aho bigira, hanyuma baca baradufasha cyane cyane isima, baradufasha intebe, baradufasha n'ibindi bitari bike, ibyo bagiye badufasha. Nk'umukuru w'umutumba usanzwe uri imboneza y'umukuru w'igihugu ngaha ku mutumba, usanzwe uri imboneza ya Buramatari, n'akahe kamo uravye ibikorwa Fondation Accès à l'École Pierre Kirandage iriko irakorera muri kano gace, n'akahe kamo wotera leta canke abarongoye intara canke abandi bantu abashinga amateka bavuka hano? Twe twatera kamo nkuko irishirahamwe ryagiye ridufasha, twatera kamo n'andi mashirahamwe ko yodufasha akaduterera mbere na cyane cyane kuri aha mu Muhwanya kuri amashure nta n'amazi ahari, abanyeshuri bahigana batari bake baba hatagira amazi. Aho rero twatera kamo leta kugira ngo idufashe mu gisata c'amazi, kugira ngo aha hantu naho hashika amazi nk'uko ahandi bose biri, kugira ngo abana bagire amagara meza. Hanyuma kandi twatera kamo n'abandi bagira neza, kuko naho badufashije hariho ibindi bikorwa bitarahera, ariko turabona ibijanye n'isima, ibijanye n'inyubako ntiturakwiza, nico gituma n'ubu twatera kamo n'abandi bose bashobora gufasha
kugira ngo badufashe. Murakoze.